Nehemiya icegera c'umwami na Ezira umuherezi umunyabwenge w'ivyanditswe n'abalewi aribo bigisha abantu baraheza bababwira bose batuye umunsi n'uhoraho Imana yanyu yejeje ntaco mubabara kandi reka kurira kuko abantu bose bariko bararira aho bumviye amajambo y'ivyagezwe. Maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze munywe n'ibisosa yego n'abatagira ico bafise mubarungikire kuko uyu munsi werejwe uhoraho ntimubabare kuko umunezero w'uhoraho arizo nkomezi zanyu. Abalewi nabo bahoza abantu bose bati nimwihorere kuko uyu munsi ari uwera ntimubabare. Nuko abantu bose baraheza baja kurya no kunywa no kugemuranira no kunezeranwa akanyamuneza kenshi kuko bari batahuye amajambo basomewe. Imana yo mwijuru ngaho mubiri. Kugira rero dusome cyane dusigura no majambo nosubira inyuma gatoya. Imana ishimwe cyane kugira mwumve igituma no majambo yaravuzwe. Usoma Bibiliya urabona yuko hagati y'imyaka 465 n'424 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo mu gihugu ca Isirayeli ubwoko bw'abayuda bwari mu karenganyo kadasanzwe gakomeye bagirirwa na bene wabo b'abadinayi. Imana ishimwe cyane. Ndiko ndavuga rero n'amajambo nagira ndabimutse ko ntariko mbwira abayuda n'abadinayi ndiko mbwira abarundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ico gihe abadinayi bari bacuditse cyane n'abakoloniza igihugu ca Isirayeli aribo baperesi. Umwami wabo yabakumugwa mukuru witwa Ibabuloni. Imana ishimwe cyane. Rero uyu yarashigikiye cyane abo badinayi, hanyuma rero abadinayi bagahahaza cyane ubwoko bw'abayuda kandi ariko bwene igihugu. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero Bibiliya tubwira ngo iyo myaka yose abayuda ngo bayimaze bari mu marira menshi cyane. Abayuda bayimaraze bari mu ntimba, bari mu maborogo, bari mu gasuzuguro n'amaganya kubwo amabi y'ubwoko bwinshi bagirirwa atanumwe bavugira canke ngo ababazwe n'ibyabo. Kugezaho n'abavyeyi batari bakivyara ngo bavuze impundu, ahubwo umuvyeyi yavyaye yararira kubera yagira ati uwo mvyaye ntazobaho. Imana tubabarire cyane. Kugezaho batangura kwita abana amazina ajanye n'ibihe. Nkamwe yo mu Kirundi yitwa bandaho mvukiye, bansanze ugwamo, barurimirije. Ugasanga bibiragoye. Imana ishimwe cyane. Urumva ayo yari amazina usanga afise icyo asobanura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero muri ico gihe abavyeyi barababara cyane. Nico gihe rero ngo abavyeyi babo bamaze imyaka myinshi basenga Imana, bariko bararira bababajwe n'ivyo abo badinayi babagirira bafadikanije n'abaperesi abakoroni. Imana ishimwe cyane. Rero bararira barababara cyane baririra abana babo bavuga bati Mana amabi turiko turabona turakwinginza abana bacu ntibazoyabona. Imana ishimwe cyane. Iki gihe rero kiba kirekire c'amarira n'amaganya menshi. Muri iki gihe Imana ngo yumva gusenga cyane, yumva amarira yabo bavyeyi. Imana ishimwe cyane. Imaze kumva ngo Imana irava mu ijuru avuga ngo nta kundi ndi bukore tegeza kuja kurokora burya bwoko burenganye. Imana ishimwe cyane. Bamaze kuza ngo Imana ibacira inzira, nta kundi yari kubarenganura idahindukije ibintu ngo ibahe igihugu. Bwana zifiwe. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ngo ica mu nzira zitari zimenyerewe cyane.
izo nzira zitari zimenyerewe nuko abonyene aribo bishiriraho bakitorera ubarongora. Usomye mu gitabo cya Ezira ugasoma igice cya mbere akarongo k'umunani, ugasoma Ezira nyene igice cya gatanu akarongo ka 14, biraboneka yuko Imana yazanye ubarongora avuye muri bo bitoreye ubwa mbere umutama yitwa Sheshibazari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niko yitwa. Amaze kuza rero mugabo ngo kubera imvo zidasobanutse neza nta mwanya yamaze ku butegetsi. Ayo n'amajambo y'Imana dusoma. Imana ishimwe cyane. Hanyuma atamazeho umwanya ngo asubirirwa na Zerubabeli. Zerubabeli yari umwe mu bamufasha kurongora icyo gihe, yari yasigaye wewe. Imana ishimwe cyane. Na Zerubabeli ivyiwe ntibyarama, oya nta mwanya byamaze. Imana ishimwe cyane. Mu nyuma rero ngo haca haza uwundi nawe bari kumwe yitwa Yosuwa. Yosuwa nawe aragerageza. Imana ishimwe cyane. Mugabo rero naho yagerageza ba bandi bakera babacura bufuni na buhoro bari bakiri kumwe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya irikiranyigisha ngo aba bagabo ngo bari abanyabwenge cyane ngo bakagira n'amayeri yo kwandika ivyete. Kwandika barabizi, namwe murabizi. Imana ishimwe cyane. Abayuda barazi kwandika. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho ngo bakabandanya bandika, ngo bakandika makete barungika i Babuloni, bakarungikira umwami w'igihugu cy'abakolonije. Bakavuga ngo nyabuna nubwo bimeze gutya ubwoko bw'abayuda ntibushobora gutwara igihugu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ngo bakabandikira bavuga yuko ngo abo bayuda badashoboye gutwara, bavuga ko mbere ngo batazoyoboka ingoma y'i Babuloni y'abakoloni. Imana ishimwe cyane. Baravyandika ngo bati rero vyoba bibaye vyiza hamwe mwo dufasha tukagaruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo abayuda bari biteze gusomera batangura kurumanga. Kubera iki? Bace batangura gukoranirwa n'abo bari kumwe mu gihugu n'abakoloni. Imana ishimwe cyane. Warasofera n'abakoloni. Narasubye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero ngo muri icyo gihe babandi bari bamasigarira, bamwe bari batanguranye n'umwe wa mbere bitakunda, ngo batangura kubona yuko ibintu bibaye nabi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kubera isezerano Imana yari yarabahaye ryo kubaha igihugu bari kuweko. Warasefiwe. Bari kuweko baravuga bati ntibishoboka yuko tureka gutyo ngo bibandanye gutyo. Warasefiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo bimaze kugenda gutyo batangura kubona ko ibyo bakora byose batavansa badatera intambuko kubera babantu n'ababwira. Warasefiwe. Imana ishimwe cyane. Niho rero bamwe ngo batangura kwangara bagahunga, abandi bagafata inzira zidaharuye. Imana ishimwe cyane. Mu nyuma usomye ngo hari abayuda bakeya bari barasigaye mu gihugu, ngo babona amahano atagira uko avuga. Bamaze kubona amahano ngo bamwe baragenda baje kurondera abo bene wabo batazi iyo baroye. Twasomye ririya amajambo. Noneho ngo abo bayuda ngo baragenda barondera Nehemiya. Nehemiya ngo baramubwira akibabaje ati amakuru yo mu gihugu ameze gute. Baramubwira bati ayo tuboneye mu gihugu ntagira uko agera. Imana ishimwe cyane. Ati na ya matongo y'iwanyu baratwaye, za nzu z'iwanyu barabomoye, banaka n'ubuzi ko badusigaranye ntibakiriho. Ibintu byarabaye nabi. Twasoma ijambo ngo Nehemiya yumvise ayo makuru ngo ararira, ngo yumva kurira. Noneho ngo amaze kurira ngo arababara, ariko amenya ko mu mubabaro we ataco yoshobora, ngo aja kumenya yuko yoja gusenga Imana. Haleluya. Ikintu yatanguye gusenga Imana. Nehemiya bagiye kumuraba kubera Nehemiya ngo yari umuntu w'Imana, kandi Nehemiya ngo akaba umunyamasengesho. Usomye Bibiliya hajya bavuga ngo yamaze amezi 4 asenza ari wenyine yisonzesha. Imana ishimwe cyane. Ariko arabaza Imana ati tugire gute. Noneho ngo iyo bari hiyo ngo baratoratorana hagati yabo. Imana ishimwe cyane. Bati ntidushobora gusubirayo turi uko twaje, ko twaje dusanzaye.
ngo turondere umuntu agenda turongoye. Bwana asifiwe. Baca batora Nehemiya. Bwana asifiwe. Nehemiya amaze kuvyumva niho yakora ayo masengesho. Aravuga ati Imana yibutse bakuru be ingene byagenze. Ati ntajanye nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nanje sinohagarara imbere yabo. Bwana asifiwe. Amaze kugira gutyo rero Nehemiya ngo asaba Imana. Arayibwira ati Imana ngirira imbabazi kuko igihe ubwa mbere kibagushize imbere. Bwana asifiwe. Haleluya. Icya kabiri ayibwira ati kugira ngo Imana imucire inzira. Icya gatatu agomba Imana ngo imuhe ubwenge. Iyongera ngo imuhe iyerekwa, imuhe n'integuro. Usome Nehemiya 2:18 kuri 17:18 usanga hamwe n'ivyo bintu. Nehemiya rero araza ngo amaze gushika kuko Imana yari yamaze kumuha umutima utuje. Imana ishimwe cyane. Imana imaze kubwira ngo turi kumwe nawe nta bindi bandanye. Haleluya. Rero Nehemiya ngwaze kuko Imana yari yamaze kumuha integuro y'ingene azokora. Bwana asifiwe. Amaze gushika Nehemiya we kintu cyambere yashise akora ngo yahumurije abari barahungabanye. Arababwira ngo nimuhumure kuko twasenze Imana kandi twayishize imbere izobana natwe. Kubera iki abantu bari barahungabanye, kubera ibyabahungabanya byari bikiri pembeni yabo. Imana ishimwe cyane. Nehemiya ngwaze asanga rero babandi bamenyereye kwa kundi baramurindiriye. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nehemiya ngwaze batangura kumva ingene avuga n'ingene abantu bamwirukanye bagira ati turahumuye batuye umuntu ridanje. Bwana asifiwe. Noneho Nehemiya atangura gushira imigambi Imana yamuhaye mu ngiro. Umugambi wa mbere tuwusoma muri Nehemiya 3 umurongo wa mbere ugashikana ku 6. Nehemiya bigenje gute? Yavuze ngo igihugu cyasambutse gutya, igihugu cyahiye gutya, nta kindi cyo cyubaka uretse yuko dushiraho ibikorwa rusangi. Usomye hano ngo yabwende ngo afashta imiryango yose, ngo arababwira ngo murabona yo twabonye duteza gukora twese, imiryango yose kamenya ikijejwe. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo ivyirindi bikorwa yavuga bose bakaja ku kazi. None bavyita ngo iki mu Kirundi? Aho da. Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo ibyo bikorwa rusange bitangure babona noneho ibintu bigiye kuja ku murongo. Bariya abantu barabona bati tugira duhinyuke. Ikintu cyambere cyaciye kiba ngo batangura imigambi ya opposition. Baravuga ngo cyambere tuzomugwanisha ngo tumutuke. Baca bagira ngo umugwi laboratoire ngo y'abantu baba bazi gutukana kugira umuracika inkokora ntabandanye gukora. Kubera intumbero yabyo byose kwari kugira ngo ntabandanye akorana ibyo bitutsi bingana gutyo. Usome Nehemiya 2:19-20. Yasanze abagabo bitwa ba Tobiya n'abitwa ba Sanibarati n'abitwa ba Geshema. Abo nibo barabahinga ba mbere mu mikomo. Imana ishimwe cyane. Noneho baravuga bati ngo tumuteshe azorondera umwanya wo kutwica ibitutsi twamututse hama akazi gahagarare. Noneho Nehemiya ngo ayimubwire aravuga ngo nibantuke ariko jewe ndabandanya gukora. Bitutsi byo kure. Bwana asifiwe. Noneho ngo bamutuke basanga ntacyo bimugize. Babatisha ko tumutuka ntiyumve ngo dutuke ibyo akora nabyo rero. Bahindura strategy. Bati ngo dutangure gutuka ibikorwa bakora rero. Bati batangura kuvuga ngo mbereka ngo ibintu bari kubarubaka ngo nahimbwa yo bisitara ngo byose bibobo. None ndababaza ikintu kimwe. Mwe mwageza amahanga gabanya kubaba. Imbwe pibiro disipline abinga. Hari imbwa je tunganya ibiro. Ntayihari. Mugabo ngo impome bari kubarubaka. Siri mwana buyene ngabeto ngo naho yotsitara. Ngo chocha kigwa ngo bijya ntimubyemere si. Bwana asifiwe. Ariko muri ibyo baravuga bati rekana n'abantu babatukanyire. Imana ishimwe cyane. Ngo barabishura bati mwewe ni bane mudutuka ariko Imana yadutumye niyo tutegeka tukubaka. Nizotuma ibyacu bikomera. Ni muyimpera amashibaka. Taba Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo gutuka ibikorwa byanke baravuga bati none twamututse ntacyo byamugeze. Twatutse ibikorwa babandanya bubaka. Twumvikane ngo turondere ibiganiro. Dusome Nehemiya
Nehemiya 6 muze murandika mwisomereba. Nehemiya 6 umurongo wa mbere ugashikana kuwa 4. Noneho ngo Tobiya na Sanibarati na Geshemu ngo baca baramutuma ku muntu bati rero ko uko bimeze genda duhurire mu kiyaya cy'Ono tuvugane. Nehemiya nawe ariko Nehemiya nawe ne mumuhamaje ngo baca batuma ku intumwa tigenda mubabwire muti nta mwanya wo kuganira afise kuko afise akazi kenshi mu gihugu. Kubera kuganira bituma kubanza guhagarika ibyo ukora. Ariko Nehemiya hano muhabe muhasoma ngo yarabatumye ati nta mwanya wo kuza mu biganiro Ono afise kubera ari trezo kipe. Wana sefiyo turi kumwe. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Ibyo rero byanse muze murandika. Wana sefiyo baba ngo kubiganiro byanse tumurungikire bimwe bita lettre ouverte. Soma Nehemiya 6 igice cya 5 umurongo wa 6. Hanyuma baba ngo ko yanse ngo baca barungikana umugabo araho ikizina cyabo kiragoye. Imana ishimwe cyane. Ngo bamurungikira ngo ikete ngo umugabo ngo kitazinze. None kicete kitazinze mu Gifaransa ni iki? Haleluya. Bwana sifiwe. None Nehemiya achakora ku kindi kintu abantu batataweleza kandi bakigwanya. Imana ishimwe cyane. Nehemiya 5:1-2. Nehemiya 5:1-2. Bwana sifiwe. Ngo amaze gukora ibyo bintu byose ngo abanyagihugu bose bamukondorera inyuma ngo bamwe bakagenda bararira bavuga ngo rega nyakubaho haha cya gihe cyose badutwaye amazu badutwaye amatongo badutwaye amatungo acashiraho umugwi. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Muri Nehemiya 5:1-2 acashiraho umugwi abahitegeko ati uwo batwaye inzu muyimusubize, uwo batwaye itongo muri musubize, uwo batwaye inka bakabaririye. Wanasifiwe. Haleluya. Noneho ngo babone bigenze gutyo barasara. Noneho barasara bati reka twamumenye ujya mugabo uko bimeze akunda gusenga. Ariko nubwo akunda gusenga hari bigabo bisenga na bidasenga mu kuri no mu mpembe. Hariho abateka mitwe bagenda. Reka rero tuce dutuma muri abo agenda avugishwa avuye yuko ari Imana imutumye. Ati niyumva ari Imana imutumye arabumviriza. Haleluya. Baca batuma umugabo yitwa Shemaya mwene Derayi bati genda umubwire. Aragenda ati burya rero Imana yavuze ngo twiyugarane ngo kubera babagabo baraza kukwica uno munsi. Nehemiya ngo aramuraba ati ariko umuntu nkanje noba nciyugarana. Noneho Bibiliya avuga ngo umugabo ngo yari yamaze kumenya ko atari Imana yamutumye ngo ahubwo ari batobiye bamuhaye amafaranga. Bagaca bavuga ngo Imana yavuze ngo nabo badaherutse no gusenga. Imana yavuze ngo yabyasanga. Imana ishimwe cyane. Rero bagaca barya utuntu. Hanyuma rero muco gihe ngo bagira ubwoba bw'ibikorwa. Mu nyuma rero Nehemiya ngo amaze kubona ibikorwa aho bigeze aravuga ati ntibishoboka twubatse abantu bantu bazodusamburira ibyo twubatse. Ngo niho yagenda akabwira abubatsi bose ati intumbero umuntu wese w'umufundi afata umwiko mu kuboko ariko inkota iri kwitako ati mwubake mugavye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho ngo abantu bagatonda ku nzitiro umuntu wese agafata umwiko mugabe inkota iri kwitako. Kubera yababwiye ati dushobora gutega umwanya wari wo wose. Ico gihe rero dutoza kugwana kuko Imana iri ku ruhande rwacu kandi abansi bakaririmbye bene wacu hariyo bati tugwana. Imana ishimwe cyane. Muteza kwama mugavye kuko umwansi atari kure. Noneho haje gico rero aravuga ngo tuweje kubaka reka dutera kama bahunze baheze batahuke. Aho ni muri Nehemiya igice cy'indwi umurongo wa mbere no gushira muri 73 uzocubisoma. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero kuri Nehemiya 8 umurongo wa mbere ngo niho yacagira igikorane gikomeye cyane. Ico gihe Bibiliya duhita tariki ngo hari ro premier juillet. Imana ishimwe cyane. Biranditse hano ngo ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi
ngo agira igikorane gikomeye. Niho rero basoma ariya majambo twasomye bwa mbere ngo abakozi b'Imana ngo batangura kuvuga amajambo yo kwibutsa bwa bwoko iyo bwavuye, amajambo yo kwibutsa yuko batoja ngaho ngo badibame. Imana ishimwe cyane. Abibutsa ya majambo Mose yabwira ba Yosuwa ati nimwamara kuja mu gihugu mukamara kurya mugahaga mukamara kubaka amazu meza mukayashariza mukamara kugendera ku ndogoba n'ibindi, ati mwirinde ntimuhimbe nabi ngo mwibagire yuko mwarabaye. Mu yindi mvugo iyo umuntu yibagiye yavuye ntasubira kumenya yari karaje, aba yatakaje vision. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iri ni jambo yababwiye cyane. Agahimbo karimo ibintu bitandatu yababujije ariko arabagabisha. Atagahimbo icyambere gakora karibagiza. Umuntu ahimbye aribagira pe, akibagira yuko aha twese twokora ibirato tudakwiye inzara twese. Yamara kuryama kuri matera orthopedique akibagira umuke gakweto. Bwana zevewe. Haleluya. Nico gituma wajabangu wakizakiri wabo, no wakizakiza iwabo. Bwana zevewe. Icyakabiri ngo agahimbo ngo karacyanishamwe, kuko umuntu ahimbye asuzugura utarahimbye. Imana ishimwe cyane. Nico gituma ati mwirinde guhimba mwabagabo. Icyagatatu aravuga ngo agahimbo gatesha intumbere. Iyo umuntu ahimbye tasubira kumenya ko azokena. Oya, agumati jewe ntangorane. Bwana zevewe. Icyakane aravuga ngo agahimbo gasambura bwa bumwe bariko baravuga abantu nawe ngaho. Iyo uhimbiye ku muntu yarazi yuko umuhembura ukajya kumuturira ko imibe gusa cyo muhanda. Savuga ati none uyu muntu twacyari kumwe. Imana ishimwe cyane. Hama icyagatanu agahimbo gatera uruhumyi. Mu yindi mvuga agahimbo kazana market of vision. Bwana sifiwe. Haleluya. Hanyuma icyagatandatu agahimbo gatera amero. Nibijya ngo ariko muravuga aho umuntu ahimba akifuza ibitari kwiba, akavuga ngo najewe purupapa. Imana ishimwe cyane. Purupapa mwa. Rero nagomba ndangiriza hano. Imana ishimwe cyane. Ndababwira akajambo uwitwa Maxwell yavuze ngo effective leaders never lose sight of the big picture. Uko wowe uri kose nimba warahagurukijwe n'Imana, hari aho yakubwiye ukuri ibintu, hari aho bigejeje, ariko ntiwibagire ko igikomeye ari uzobishikana. Wala sifiwe. Nico nagomba kubabwira muhimbaze kandi by'ukuri aho Imana yabakuye n'abatabakunda barahaza. Imana ishimwe cyane. Gushima Imana ni ikintu gikomeye cyane, ariko muyishime muyisaba inkomezi zo kubandanya urugendo, muyisaba inkomezi zo kuongera kuba bashasha. Imana ishimwe cyane. Mumere nk'abatangwe, mugire new departure, mugire. Imana ishimwe cyane. Kubera hari aho mugomba kuva, hari aho mugomba gushika kugira mutegure la nouvelle génération izoza inyuma yanyu ntizobone ayo mwabonye, ntizobone abavyeyi babonye. Imana yo mu ijuru.